ndameze neza. Ati kuva no kora ibiganiro hanze untekereza gushika mu nzu kwa Edisson. Ubu nahashitse nahageze. Eko basi. Tukusabira bitaro ariko Sali murakomeye mumeze neza. Mugire subscribe kuri Eko basi. Urabona ko bariko baratemberera menyesha makuru aba artiste abanditsi n'abandi urabona ko uyu mwigeme yahagurutse ya judge 2014 twata mu 2014 2014 la fagutse mu mpera ile tandukaniro ry'aba journaliste ba 2014 nabo uyu munsi twe turaba youtubeurs kandi mwebwe kino gihe nkuko tumaze imisi ko turaja mu maformation atandukanye no herutse barudushije ko abahinga ba ige nkengurutse n'abandi mwebwe afite biratandukanye cyane gato n'amateka agenga twebwe turi mu maradiyo nabwo muri YouTube urashobora gutanga ugakora utanemewe n'amategeko bakakureka mugaje tandukaniro nyine aba youtubeurs n'abajournaliste tandukaniro twarishaka abamenyesha makuru twebwe mu bisanzwe tugengwa n'amateko ya CNC n'ugwego rushigaho na leta namwe ugwego rurabaraba ni rurabaraba muga ntirubakarira nko rukarira niko bimeze kuko jewe hariho dufate ngiye muri radio ko mwebwe amakosa akogwa kuri YouTube ari ndashigwa muri radio radicayuka niko bimeze. Hello, akunze Bakupasi TV, ndabaramukije. Ugira kandi nko mubona kuri micro muri kumena Kerike niba behind camera ni Ibra Burundi, Ibra photography, n'umusaza bikora neza murabizi. Ku mafoto murazi ko atamuntu numwe yigera yidoga. Uno musi rero ndafitiye umu invité adasanzwe, umu invité akomeye cyane. Ni umujournaliste asanzwe akora kuri radio culture mu Kirundi, akora kuri radio y'imico kama. Ndazi rero abantu benshi muramuzi n'umuntu asanzwe akunda guposta inkuru ahana hariya. Navuga ko inkuru itarahanyuza ibirenge hasi we wabayizi aba yamaze kwimenya bari babandi ngo ayimenye kiri mu gikoni. Niwe rero uyu munsi tugiye kuraba aho turi ngaha mu Ngagara muri quartier 9 bakaba batubwiye ko aba aha gato tukaba tuhashitse ndetse tukaba tugiye twinjire turabe atuganirire byinshi ibinabiriya bijane nye n'ubujournaliste ndetse asanzwe ari umujournaliste akaba no mu YouTube kuko n'umuntu aposta cyane uwo nawe si uwundi ntanamuvuga mwizina ni reka ndamuvuga ariko ni Edisson NDAYAHOZE aka sinzoceceka uwo nawe ndazi mwamaze kumwumva tugiye kuganira byinshi ndazi murahungukira mwandaye mudukurikirana mukore subscribe mukore like share comment. Nkuko nabibabwiye twashitse kwa Edisson umujournaliste asanzwe abikora neza kuri radio culture nabibabwiye imbere y'igihe murabona ko abahana basa neza. Edisson ndakuramukira. Yambo neza umeze neza cyane urakomeye nawe. Ndameze neza. Ati kuva no kora ibiganiro hanze untekereza gushika mu nzu kwa Edisson. Ubu nahashitse nahageze. Eko basi. Tukusabira bitaro ariko Sali murakomeye mumeze neza. Mugire subscribe kuri Eko basi. Urabona ko bariko baratemberera menyesha makuru aba artiste abanditsi n'abandi urabona ko uyu mwigeme yahagurutse ya judge maze imisi tubona abahungu aribo bariko baragira oya industry ubuye vraiment ngani yamvumbuye yabinsavye sinari kumwemera ko asanga muhira bamenyereye imivumburo wewe ya niyo bigerageza ntibo bishobora kwera nufadika sangri bari none baziciro wandonde ko zingana naguma nibaze ko hari ibintu wateguye niyo mpamvu mwepa sawa ntari turabisubiraho. Muri Eko basi muyaga makirera tumeze neza turashima niyo mpamvu twanakugendeye dushaka nyine tuganire tunaturiye nyene kujanye n'umwuga wacu w'ubu journaliste ya mbe Edisson Woba wubatse cyangwa uri umusiribateri ngiye menda kwakire kuri Eko basi mbabaye niba umaze kubivuga handi ubitubwira. D'abord benshi banze ku izina rya Edisson NDAYAHOZE aka sinzoceceka n'akantu bakiriye ko bivanye n'amakuru atandukanye nkunda gutangariza aba artiste bafite ibyo bariko barakora hano ku butaka bw'urundi no hanze y'igihugu. Benshi baranzi depuis 2015 vers la
fin 2014 canke mu mpera za 2014 niho ninjira mu itangazamakuru kuri Radio Culture hama ndakora mu nyuma niho nagiye kubona ko ahisigeze en fait ndavuga nti kuri radio ntibikwiye byonyene biranakenewe ko umuntu yerekeza ku mbuga ngurukana bumenyi harugaruka rwinshi na hamagariye kwerekeza ku mbuga ngurukana bumenyi ndatanguza page Facebook before na koresha account isanzwe mugabo razi ko kuri Facebook isanzwe nti abafana canke abanywanyi ntibarenga 5000 rero benshi baguma badomanda kugira ngo baze barabona amakuru ntangaza bikanka kubera Facebook iralimita igisanzwe mugabo ndavuga ntereka nerekeze kuri page shandayitanguza maze kuyitanguza nayitanguje itariki 21 z'ukwezi kwa mbere urandika nta kintu kimwe nkora ntandika hari muri 2020 2020 hama page ndayitanguje ikiritabwa n'abantu benshi ku rwego ruteye ubwoba nanje ntatahura kuko ndibuka ko igihe tugiye i Kampala na Natasha Ngendabanka niho nakwiza 50,000 followers hari muri 2021 mugabo mu mala 25 gutyo rero ivyagiye kuntangaza n'ukuntu nagumye mpamagagwa n'abantu benshi bambwira ko bashimye ibyo turiko turakora no kuvuga gushikisa tuvugana ejo niho nakwiza 114,000 gutyo ngo ndi muri abo simvikana ko urugeze umuntu aba ariko araduga ko rumeze neza ngarutse kibazo bambagije bikorwa byose nakoze ntari museribateri kandi nkundi museribateri barako wasanze ndi jewe sanze uri wenyine ariko namengura ahantu akaze rero nagira uri marié quand même nyine tugomba kuba ahantu heza kugira ngo umuntu akigene tura nkaho tumwakirira kandi nivyo byonyene niyo mpamvu wateguye nkuko gutegura none nk'uyo muza mugasanga ntafisa aho ndabakirira mubona ko naguca ndabereze dusonga bugari cyane nkabashikiza ku gitanda muri chambrette nanakira ndashima Imana uko biri kose simparuga mu bantu bakenye simparuga mu bantu batunze kandi simparuga no mu bantu biyemera ivyo ndavyizi ko nubwo abandi babimbarira ni guca bugufi cyane kuba hafi y'abandi no kwereka abantu ko rimwe na rimwe utobereka ko Imana nimba yaguhezaga ngo bacabimenya ukenye bacabimenya mugabo ndi hagati na hagati ndo musalivateri mugabo ndafise umukunzi wow ese navyo bikavyiza cyane twaba tunabirindiriye kandi mbenya mukunzi tubinire cyane mukunzi arahari tuzobabwira hari ahantu tubitangariza tubimenyeshwa hanyuma nze kwa Edisson NDAYAHOZE hariya kuri page abambere niyo abafana banje cyangwa abafollowers voilà niko bizogenda niho tucibona rero ego ya mbe Edisson NDAYAHOZE kuva gwitangura gukora muri Radio Culture just kuva ukiwa umujournaliste nize namamyo wahuye nazo n'ibintu byo byarakukoye mu mugabo w'journaliste nta ntambamye nahuye nazo cyane kuko nk'ikiga secondaire hariho imyimenyerezo twakunda kujamwo ibyitangazamakuru by'abana bamenyesha makuru ndika ko amaformation je nize mu Ngagara muri quartier 7 lycée municipal Ngagara quartier 7 hama ndika ko inkuru nkoze kanshi yarakunda gushirwa mu zindi twakunda kugirira amaformation kuri ene n'abazungu bahajya bo kuri CCF plutôt ubu ni IFB rero hari ukuntu nakunda kuzanda participa no mu biganiro kuri Bonesha ndavyibuka hagikorera David Calvin de Paparazi mu biganiro bitandukanye twaraja mu biganiro duhamagawemwo hanyuma rero ndamenyera rero maze kuvyinjiramwo nk'umwuga nta ntambamye nahuye nazo kuko abona sanze kuri Radio Culture abantu nkaba Alenova abantu nkaba Congolais n'abandi banyakiriye bambonamwo ubunararibonye niko nabivuga après ndakomeza kandi kugira ko ndi mu bantu nashotse inkora ikiganiro kiwanje mu mezi ya mbere hanyuma kica kirakundwa ikiganiro cyitwa Buja Times mugabo entre temps ninjiriye muri Saturday Morning ikiganiro basanzwe bazi kenshi kibasamede kuva saa 2 hanyuma cyane natanguza n'ibindi biganiro haruhande yaho turakoresha n'ibindi biganiro bijanye no kuba hafi abarundi baba bari ku kivi kandi cyitwa hindura ingendo n'ibindi biganiro bitandukanye ramwe n'ivyo nta ntambamye intambamye ahubwo ziri hehe ziri mu bo dukorera rimwe
na rimwe wasanga ugitangura ndibuka ko byarangora kugira ngo nimenyekanishe mu artiste kugira ngo bamenye eske mumenyesha makuru n'uwahe mu minsi ya mbere mugandibuka ko bitatevye kuko ibiganiro nkoze barabitangatanga bakabihanahana hama baririmbye batangwa uyu muntu ninde bimeze gute bica biraca mukonyene ya ikintu wungutse mu mumenyesha makuru utarusanganye muri yoniki abagenzi benshi abansi bo waronse benshi mugabo abagenzi nibo babaye benshi gusumba abansi mugabo abansi sindabita abansi disons mu kazi dukora hagomba kuba icyo no kwita kudahuza ivyiyumviro kw'abantu kuko sinshobora gushimisha abartiste bose sinshobora gushimisha abafana bose kuko hari abafana ba Sabi hari abafana ba Fizo hari aba Natasha hari aba Emerson hari aba Don Bright aba Love Music gutyo nabandi abo rero bimeze gute je nkozi nkuru ku mu artiste badakunda babafana babo wundi bacavuga ikintu nk'ivyo ni nazo ntambamye nagiye nahura nazo ntangiye gukorera ku ma social media kuko iyo nkoze article cyangwa nkoze post ugasanga abafana bamwe ntibayikunze cyaca bituma jengera tunongere gute misi ubwa mbere narase kubiheba mugabo mu nyuma byarafashe inzira kino gihe ndashima aho bigeze kuko haruhande ya radio yampaye abagenzi benshi social media nayo nyene ni benshi kandi kindi cyantangaje nuko nishobora kujya mu bihugu kanaka byo mu karere ntobura aho njyamba bivanye nuko baraduhereza ama statistiques kuri Facebook ari abantu bakurikirana après Burundi haraza Tanzania Rwanda Zambia n'ahandi gutyo ibigo maze kujamo bihe ni ahantu maze gutembera ni Tanzania ho ndaje kenshi kubera cinsanzwe mvuka Makamba hariya rero haroshe cyane dufite n'abagenzi Tanzania ndamaze kuja Kampala nagiyo naramaze kusandaje Kigali kenshi gusa byabaye rimwe abantu bamenye ko nagiye Kampala nkuranye ikiganiro na kuri Afrimax TV n'umutipe yitwa ufise Big Town TV tipo ko Bakti hanyuma na Kampala ahandi naho umuntu abahaca arengana ya mbe Edisson NDAYAHOZE nike kintu ubona utandukanye ko nabandi ba journaliste aba journaliste nta kintu kinene kidutandukanya kihari kuko twese duharanira ineza y'umuziki tugaharanira ineza y'urwaruka rw'igihugu izo ngabirano zose talent zose ziba zisanzwe zihari nizo duharanira originalite yanje sinzi umuntu oya je mu buzima nk'abandi wokinyabo umfunga nimba nshobora gukora ikintu gishobora kumfunga aho urumva mba neza amategeko mugabo mu kazi nkora nkurikiza amategeko nimba ikintu ari kibi ndakivuga ko nyene nimba ari kiza ndakivuga ko nyene kandi ikindi kintu cagiye nshima ko bari n'ibyo buri kino gihe bariko barabitahura nuko tudashobora kungira umugenzi ngo sindagutanga inkuru simpengama afete rero ukuntu bimeze originalite yanje byo mapere sinzocece okay mbe we gisokova ugitangura muri 2014 batanga 2014 la fin gutyo mu mpera ile tandukaniro ry'aba journaliste ba 2014 nabo uyu munsi twebwe turaba youtubeurs kandi mwebwe kino gihe nkuko tumaze imisi ko turaja mu maformation atandukanye n'uherutse badushije ko abahinga ba igenkengurutse n'abandi mwebwe afite biratandukanye cyane gato n'amateka agenga twebwe turi mu maradiyo nabwo muri YouTube urashobora gutanga ugakora utanemewe n'amategeko bakakureka ngaje tandukaniro nyine aba youtubeurs n'abajournaliste tandukaniro twarishaka abamenyesha makuru twebwe mu bisanzwe tugengwa n'amategeko ya CNC n'ugwego rushigaho na leta namwe ugwego rurabaraba ni rurabaraba muga ntirubakarira nko rukarira niko bimeze kuko jewe hariho dufate ngiye muri radio radio ko mwebwe amakosa akogwa kuri YouTube ari ndashigwa muri radio cayuka niko bimeze bantunge mu mbabari niko bimeze radio tubwiye ukuntu bimeze radio twe turafise amategeko yacu mugayo mategeko arahari kandi bamaze kumpa ikarata gitangaza makuru ijya karata ngomba kuyigendera tubwizanye kuri aba youtubeurs benshi ajya makarata ntayo bafite rero
amakosa abo ba youtubeurs cyane naya urazi nyine muri rusange kandi arahari amakosa yo bahaba bo sindiko ndagiriza amakosa siko ndagiriza aba youtubeurs en fait hari ukuntu je dufatisha isahano ndi mu youtuber ngira ko direct naho ntegura ntategura ikiganiro kiraba niko bimeze en fait hari mayenda kubwiye oya bira pari content na radio urashobora kubitegura wenyene bigakunda ko bica ko ngaha mugati ushobora gutegura inkuru je nyene kuri radio ngo bikunde parce que irakimbere y'abantu barenze batatu bakavuga ati inkuru tugira tuyihereze abarundi n'amakongo kandi ni radio ubona ko umuntu wese twitanye ukuri twese twakunze tubona ko radio ari ikintu gikomeye rero aha mu Burundi iso Burundi haba hariho 1 na 2 radio ifata ikibanza ca mbere YouTube aba youtubers barafata ikibanza kigira kabiri en fait rero mu bisanzwe bariko bakora neza mugabo bon none ko buriya dushobora kuja guvumbura cyangwa kagira ikindi urabona bon en fait ari utuntu twinshi tuducanga moto tubera ku ma social media YouTube ya aricyo no kwita kugucangamura game cyangwa gucangamura ibyo bibakunda kuvuga ngo gutwika mugabo kuri radio batwika rero nyene ni ordre ibihari namwe bwe mugabo kino gihe urabona ko rimwe na rimwe babicarika bakabwira ati yamara aha ibyo genduko aha byo genduko mugabo kino gihe hari impinduka idasanzwe aba youtubers bari ko barabikora neza urabona ko kameme hariho amelioration par rapport y'ukuntu byari byatanguye bije urabona ko hari abategetsi bahagurutse bakavuga bati reka tuze turagira akantu kaje ku Rwanda akantu kaje ku ruhande voilà tugarutse gato Edisson mu bijanye na social media ku bijanye n'ike page yawe uri umuntu wa mbere inkuru ayimenya kare mbega ijya nkuru wowe zijya nkuru zivana he bigenda gute nakaye kabango ikurakora fisa antenne hose fisa antenne hose kuko d'abord ikintu kimwe cyo umenya so aba youtubers rero ikintu kihari no gukora cyane abantu barakwizera bakaguha amakuru kuko nk'ubu je ndi ngaha ndashobora kwandika article zirenga 10 ntavuye mu nzu nkazandika ndazihawe ni nkaba mbona ko ari amakuru yizewe ndahabwa amantuze ivyemeza ti inkuru niyo canke siyo nkongera nka ikijya n'ino nga telefone umwe babiri batatu hanyuma igikurikira kuri social media uri kurandika ntiwande wenyene babiguhaye ucikoresha rero no buhinga bugira ati bana inkuru kugira ngo izigushika mu bantu bigenda gute utamukano urashiramo igitunguru gashiramwo mayonnaise mugabo ugatwika ukuri ukuri afite ukuntu ushobora gutanga mugabo hari ukuri nyene hama bikagenda neza ukitangura ibintu byo guposta inkuru zahana hariya mbega nta bibazo warahuye navyo muri zya ibibazo narahuye navyo pe kandi nahuye n'ibibazo bisumba n'ivy'amaradiyo naragiranye ibibazo n'abartiste cyane barambloka mu nyuma barandebloka kubera banka kukuri kwabo kuja hanze nanje navuze yuko nimba ninje mu itangazamakuru musanze ugiye mu itangazamakuru ukabugiye ukijugumira canke wumva ugomba kufana ugira iki aho genda kubwira va mu nzira parce que ukuntu bimeze inkuru yitanga ujya kwira nimba umu artiste yadekonye mu ibarabara umufana wiwe cyangwa umukunzi wiwe arakeneye kumenya ibiri kubira murako nimba yakoze neza none ntibahora baja gutanga amakaye iki just tukavyandika muga hageze naho rero twinjira mu nkuru ugataha ndayitanga uko nyene rero kubw'ivyo narandikiwe naragize iki mugabo nkunda ko mu nyuma twavuye twicana nabo bagatahura nkavuga ati none ko bimeze abwa mu rundi nta bihari hanze y'igihugu hari changamoto iteye ubwoba ya game kandi navyo bituma umuziki hari kiriko kiraba none nitaguma dukora nka Bikira Maria nibikunda n'aba artiste bamaze gukubangama ni benshi mugabo ahanini ibibazo twagitorana navyo bari ba artiste bo bubatse amazina babagira ati ujya kupita twandika ku nkande ndayitanga bana gusumvya imyaka kamera baranarabati mugabo ukuntu bimeze mu buzima je ndashaka kubona natangiye ibitangazamakuru muri 2015 vers la fin 2014 hakaza undi mwana akaba yatangiye 2018 akankubita hasi ntacyo bitwaye bivana n'ishaka ubuzananye n'inguvu hanyuma n'ukuntu waje ubikunda n'ukuntu cyezo ukabyorya na cyane ko Edisson NDAYAHOZE yagaragaye cyane muri industry 2020 ndabona ukibanda narakoze pepe hari hansi ki avant kandi nararonse n'amagift menshi jem afite ukuntu meze ukuntu nkora abantu baranshimira ndetse no muri bagiye baririmbye hari abanshimira bashimiye simaka cyenda bitangaza bo haravuzwe byinshi nuri indege kubera akazi kanje sindakubesha kandi je natowe nibuka ko na telefone yo saa 6 z'ijoro
hari saa sita z'ijoro barambwira ati bite ni sawa komeye meze neza okay wewe uri mu baduherekeza Natasha Ngendabanga okay byagenze gute waharuwe mu bantu bakoze cyane okay none umuntu agushimiye wivise gute nivise neza mugabo ndibuka ko ikintu cabaye akintelefona nababwiye banze murindire kuko jewe sinifatana ingingo yavuze banze murindire hama barambaza turindire iki banze murindire ndabahare nzo ba response ejo jeje niyumvira nakubwiye ko ntari jenyene nabanje ndamubaza Uwimana yampezagije twumva kumwe ibintu muga tutarashirana mu nzu tukiri muri go nyene pole pole nivyo ntiwari ubwira utamusize hajya navuze ko ndi mu rukundo bite kuri heno okay ibo twaravuganye ndabati ndi mu kazi bon en fait iyo winjiye muri relation hari ikintu utagomba kujamwo uwo muri kumwe muri relation ugomba kumuha agaciro ni iki nukuta bo si vyose ugomba kujamwo tugomba kwemerana nyene genda goye mugabo kugira urinde ubone ndakwemereye ati kabisa tugira ntabwo tujya muntu ni sawa condition zanje ukazemera nuko ivyo wasanze mugira gute uba utabinkuramwo d'abord mu gihe bitariko birabangamira abantu rero bukiye na cyo confirma hanyuma urugendo rugenda neza rero mukazi dukora hari bamwe intambamyi hakabamwe ni neza kandi mukazi zo buri kurakora ukazobura umuntu akubwira ko hari ivyo ugomba gukosora cyangwa ukazobura abantu bagutera amabuye mu byo uri kurakora ntuzoburi kurakora urategwa amabuye kongera ugategwa n'amashurwe ubwo amashurwe aba menshi hama y'amabuye akaca kwita kuri y'amashurwe nta na kimwe kugira Edisson NDAYAHOZE ndagushimiye cyane nanjye ndagushimira none ko ari eko basi cyo tugenda na basi tugenda nawe basi ngaho hanze basi gaze cyo tugenda na eko basi Edisson ndagusabe ubwire akantu tekereye aba youtubeurs ndetse na journaliste na canke ko bimaze miki okay d'abord aba youtubeurs mukore sindabona ko hari ahantu mutarashika nifuza ngira mwarabonye ko nabaze kugira akantu kitango Edisson TV show sinzozangira ntavyo nzi ukuntu bizaba bimeze mugabo bigiye mu bindi ariko ikintu nosaba aba youtubeurs mugwiza ibikorwa kandi mugwiza ibikorwa bidasa n'ivy'abandi so aba youtubeurs rero ikintu kihari no gukora cyane iremwe inguvu bakreye hanyuma bareke guhiganwa n'aba youtubeurs baba basanzwe bari ngaha mu Burundi ahubwo bahiganwe n'aba youtubeurs bandi bari hanze y'igihugu kuko kwiga cyangwa kugira ko akarorero keza sikabi ashobora kubona nko mu Rwanda bakora uko Tanzania bakora uko Kenya etazi n'ahandi gutyo bavuga ati ikintu hamwe no gikana mu Burundi hari no kugikora ni byiza cyane copy kometel ibyo dukora byose rega bisa n'ivy'abandi aba youtubeurs no mu Rwanda ntibahari namwe muri aba youtubeurs muri Tanzania ntibahari abamenyesha makuru b'amaradio no mu Rwanda barahari no muri Tanzania no muri Kongo n'ahandi mugabo ukuntu ukora façon ubikoramwe ushiremwe ibirungo ugira uti kanaka kwibiya bikoreho kenshi kandi nkambona umenga bikora neza bashobora kuzana ikindi kintu mugabo nimba cyari kwarakora kiro kirafasha abandi nawe ntigishobora kubuza kugira ngo tufatikanya nawe kugira ngo ibintu bigende neza amamenyesha makuru nukuri d'abord coup de chapeau kuno muri ko murakora game yahindutse kino gihe umuziki urabona ko vraiment hari ahandi hantu uri kuraja turiko turabona ba artiste ba kera bariko baragaruka muri game bariko barafatanya n'aba artiste ba kino gihe na hacu natwe rero kugira ngo dutangaze ibikorwa byabo mugabo tukabitangaza atankunzi ntagira umuntu avuga ngo je ko kanaka tuganira kenshi abari nkorana nawe kandi umwana wese ashoboye hanyuma ikindi sindabona abanditsi neza kuri Facebook abanditsi sindababona neza baci class bacaro no barahari mugabo nanje ubwanje sinahari aho ntaribona ndabona hari ahantu ntarashika nshaka ko haba changamoto game be game mugacanga moto tari iyo kuza gutyoza abantu kugira gute ikintu cabaye mu gitango nyene kandi ku mwanya aba artiste kugira ngo bagire gute muratungana gwa yatanzwe nuko bimeze ariko biri kose turabikomeza nukuvuga iki mwandike inkuru ku mwanya gusa ikintu nishi
nshimira kandi ndanakunda nuko kino gihe twavuye gutanga inkuru imwe ku munsi kandi twatanga inkuru imwe ku munsi mugabo kino gihe turakora post zirenga 10 ku buryo bw'ikintu cyose kibereye ahantu abakunzi b'umuziki w'u Burundi bagomba kukimenya mu mwanya muto kandi byose bicebeza bikagenda neza hanyuma Ecobus no kuri muri ko murakora kudo chapeau mumeze neza muri ko muza neza byuma bikaze da mikro ntajya ryo gufata mikro nyawo ko ana iri ntahonzi mugabo mu voice imeze neza Murakaze murakaze reka nywera amazi ro barike yo Edisson ndasuye gushimira kugira kandi kuri izo mpano ruduhaye ndibaza tugiye kuzigendera abaruzi bazo kuri iki kiganiro baba aba artiste acari muto bagukeneye ko byinshi kandi abona yako kuri image ijya nino ziguma zishijya nino gumugaragara urumva rero uro gushigika kandi uducika intege udukomeze andi sinzoceceka uduceceka gazocaga ibra gaca byo kamera turashobora kubiheba barabizi ko turi kumwe dufite target okay reka ndabashimira mu mwese mwadukurikiranye Edisson avuga menshi nitwoheze ni kubera kitaboro imbere kugenda kuri kitirizo mwayise Ecobus kuri mwayise Ecobus ni company shana yikubwira ndutelere nanje ni company ari hani hari gihe usanga mufise ibyo nokene okay Ecobus ni engineering construction and business services Kingereza fageze muri Amerika Otose rero isanzwe ikorera ya côté ya CRDB bank baragira ibintu byinshi cyane okay baragira ama design ama mariage abikira byumva ibintu byinshi nyene barubaka na ba engineer ninzi yanje ifise fondation yonyene mugabe bikurikirana mu byo bikora abandanya mudukurikirane mukore subscribe mukore like mukore share kuri micro mwari kumwe na kirikeke niba hamwe na Edisson NDAYAHOZE aka sinzoceceka bye bye turakunda cyane